Kuri uno musi wa mbere musitanteri wa komine Mukaza Sindayihebura Renova yagendeye Ecofond Base Buyenzi. Ubwo rugendo akaba yarukoze kubera kuri iryo shure havugwa itozwa ry'amafaranga ku bavyeyi baharereye yo gusanura iryo shure. Nkuko twavyiboneye amafaranga yatozwa koko abavyeyi barereye kuri iryo shure. Kubera ko ayo mahera yatozwa bidaciye mu mategeko. Naho ingingo yo kuyatoza yafatiwe mu nama y'abavyeyi, umuyobozi w'iryo shure yagiranye n'abavyeyi baharereye. Musitanteri Renova amaze kuyaga n'abarongoye ishure bari kumwe n'utwara indero muri komine Mukaza, yahise afata ingingo ko iryo tozwa ry'amafaranga ryohagarikwa. Acategeka umuyobozi ko abavyeyi bosubizwa amafaranga yabo kuva ku muhingamo w'uno musi. Musitanteri kandi yatumenyesheje ko hari umugambi wo gusanura iryo shure wateguwe bakazowushira mu ngiro ku buryo buzotangwa na meri ya Bujumbura bungana ni miliyoni 81. Yasavye kandi ko igihe cyose hokorwa imigambi nk'iyo ku mashure ari muri komine Mukaza ko hokorwa ubwa mbere ivyigwa vyimbitse bakamenya neza ibikenewe kugira ishure risanurwe. Aha ni mu gihe hibonekeje ko ngaho kuri Ecofond Base do Buyenzi atacigwa na kimwe cari cabaye mu gutoza ayo mafaranga. Twahise kuri no shuri nk'abajeje intwaro, abajeje indoro hamwe n'abatowe cyane abatowe muri no zone ya Buyenzi, kubera twumvise ikibazo gishobora kuba kihari, ikibazo kijanye n'itunganya ry'ishuri muri rusange, aho biboneka yuko hariho imyidogo y'abenegihugu bavuga yuko bariko baratozwa amafaranga y'inyubako ngaha ku ishuri. Hanyuma twashitse hano turavugana n'ubuyobozi bwa ino shuri, dusanga twama dukorana amanama bakatubwira ko iki kibazo kihari, natwe twababwira ko iki kibazo tukizi kandi tugishize mu migambi iri imbere yo kurangura. Ndetse n'inama mpanuza jambo ya komine iheruka twaremeje imigambi yihuta igiye kurangurwa. Uyu mugambi waza imbere mugacuca dusanga ubuyobozi bw'ishuri ntibigeze butumenyesha cyangwa bumenyesha abakurira ibijanye n'ayo mafaranga ariko aratozwa ku ishuri. Tukaba rero twari twumvise yuko ariko aratozwa amafaranga angana 15,000 ku munyeshuri. Turiko turaraba muri rusange twasanze hotozwe miliyoni nka 15, nayo ni n'amahera make cyane atoshoboye gukora ibikorwa bikenewe hano vyose, kuko devi ubuyobozi bwa komine bwagize bwo gukora ibikorwa byose bikenewe cyane bijanye na clôture. Twasanze byo twara amafaranga yaba miliyoni 80. Rero twafuje yuko tumvise imyidogo y'abenegihugu tukaganira n'abasanzwe barongoye indero n'inyigisho muri komine, twifuje ko iyo myidogo ihere abenegihugu bosubizwa ayo mafaranga bari bamaze gutangwa barereye kuri ino shuri. Twavuganye n'ubuyobozi bw'ishuri yuko amafaranga baca baza kuyatora aho yari muri banki yarabitswe na yarasanze biswa no kwishuri, kugira ngo kuva isaha 8 ayo mafaranga asubizwe abayatanze. Hama natwe twabemereye yuko tugiye kubandanya dukurikirana uyu mugambi kugira ngo haboneke uburyo bwo kugira ngo ibikorwa byose bikenewe hano bikogwe. Hanyuma tukaba twagiriyeho mbere tunasaba yuko umuyobozi w'indero muri komine yobandanya kwirikirana kugira ngo ku mashuri tuzosange hariho amafaranga guma yakwa abavyeyi, na cyane ko tuzi yuko muri leta mvyeyi dushaka gukurikiza amategeko akwirikizwe. Hari ikibazo kiboneka yuko vy'ukuri cananiye abajeje intwaro kuva ku rwego rwa komine gushika ku gisagara, twicare tuganire turabe duti nimba ari ikibazo kiri mu Buyenzi, turabe yuko abenegihugu bo mu Buyenzi boterera, mbwa tutarinze gufata ngo uyu muvyeyi kubera rereye ngaha reka tumutoze amafaranga aya, kuko usanga biriko biratera imyidogo mu benegihugu. Kandi tukibaza yuko hariho n'abaje ikibazo yuko hari amashuri bishobora kuba biko byarabaye cyangwa biko biraba. Twasabye umuyobozi w'indero yuko akurikirana ahazobona harimwo agatosi agakosore, mbere naho bizoboneka yuko hakozwe amakosa, araza amategeko, araza amategeko icavuga,
bahanure mbere bikenewe no guhana bahana. Urongoye indero muri komine Mukaza nawe yatumenyesheje ko naho atari yabimenyeshejwe ingingo yo gutoza amahera abavyeyi naho boba bavyiyemereye bifise uko bitunganywa. Mwitunganywa ry'amashure barashizemo abantu bava mu migwi itandukanye, harimo abaserukira abavyeyi, harimo abaserukira intwaro, harimo abaserukira abigisha, abaserukira amasendika. Hanyuma abo bantu bose bagiye hamwe bakagira umugambi, bakagira icyo bafunditse, birarekuwe neza yuko uwo mugambi baba bafunditse baheza bakaca bawujana imbere y'abavyeyi bose, Assemblée Générale de Parents. Hanyuma bamaze gushikana uwo mugambi imbere y'abavyeyi, abavyeyi mu gihe bawemeje umugambi uraheza ukaca ujanwa mu bakurira ishuri kuva muri DCE. Hanyuma DCE ikaraba yuko umugambi ubereye, kugira ngo ubone kubereye ni kuraba ko ukenewe. Nico ca mbere muri DCE turaba, hama dusanzwe uwo mugambi ukenewe tukaca turaba n'ubwo buryo buba bwasabwe, tukaraba uko bungana, kuko hari igihe usanga amikoro y'abavyeyi atari maremare, ugasanga kumbure uwo mugambi urasubijwe inyuma, twebwe turawanse kandi tumaze kuwanka n'ubwo abavyeyi baba bawemeje umugambi ntuheza ngo ubandanye. Rero uti akamotera abavyeyi nakahe? Si abavyeyi gusa, nakamunotera abajejwe intunganyo y'amashuri, abari muri comité de gestion de l'école. Duhereye ku bavyeyi, mu gihe babazaniye umugambi runaka, ni vyiza yuko babanza bakaraba mbega uwo mugambi turawushobora, kuko murabona ko intango y'ukuza ngaha ni imyidogo y'abavyeyi. Mugabo abavyeyi nyene ni nabo bemeje yuko umugambi uja mu ngiro. Hanyuma rero si vyiza yuko abavyeyi boza barajanirana mu manama nkaya. Ni vyiza yuko bashira amanga bagahaguruka bakavuga bati oya, iki kintu twebwe tubona ari umuzigo kuri twebwe, umutwaro kuri twebwe, kuko aho ni mu gihe vyoshika babandi bamwe bari muri biho ya comité de gestion babafashe umugambi babona ko ubarengeye, barafise uburenganzira bwo kuwanka kandi bawanse umugambi urahagarara. Hanyuma harimo abajejwe intwaro bawurimo nk'abaserukira abenegihugu. Si vyiza rero ko n'umukuru wa quartier aba ari muri comité de gestion, si vyiza yuko yemeza ko umugambi urengana. Ntiyari no kwemera yuko ugenda muri Assemblée Générale de Parents, yari kuwuhagarikira ukiri hajya muri biho, akavuga ati ibi bintu n'umutwaro munini ku bavyeyi ntabyo boshobora, kuko we b'abavyeyi amikoro yabo abayabona. Hanyuma rero abajejwe indero ku rwego rw'amashuri nabo ni vyiza ko bakurikiza amategeko, kuko amategeko arahari, leta yarabitunganije neza. Iyo rero amategeko adakurikijwe haca haba ibi bihejeje kuba, kuko twebwe dutunganiriza bene gihugu muri rusange. Uwari kutubera ijisho bidakozwe neza, twebwe tushobora tuza kubitunganya mu kibanza ciwe ibisa neza n'ivyo mugabo niko vyategerezwa kugenda. Umuyobozi wa Ecofond Base Buyenzi tumubajije ntiyakanye iryo tozwa ry'ayo mafaranga, ariko aravuga ko atari ingingo we yifatiye, ko yashize mu ngiro ingingo yafashwe mu nama y'abavyeyi n'abarongoye ishure. Kandi arashima ingingo mustanteri wa Mukaza yafashe. Kuri we yifuza ko ishure risanurwa, uruzitiro rw'iryo shure rukubakwa, kuko bimaze kugaragara ko abasuma bakunda kuhaca bakiba ndetse n'abigisha. Iyi ngingo yo gutoza amafaranga bisanzwe yari imaze igihe kitari kito, ariko aho tuboneye ko ijya kote yo kwibarabara yubatswe, abavyeyi bonyene baravuze bati ko hajya hugaye ni mwugare no ngaha hepfo, kugira ngo iri shure rironka amahoro, kuko babibabariye ni shure udashobora gutungiramwo intebe, kuko izo ntebe zigenda gucanwa mu Buyenzi kubera hadasakaye. Murahabona ingene hameze, murabona abana ntibashobora kwiga neza, abantu baca ngaha nk'uko umengo ni mw'isoko, abantu baducamwo bagaca mu madirisha, ibisuma bifashwe vyiruka bija mw'ishure bigaca mw'idirisha bigasimba. Twebwe rero nk'abarezi turiyumvira tuti nk'uko ayandi mashure abigira, nk'uko izindi mvukira zibikora, reka
dukoranye abavyeyi turabije inama na komite nshingwashuri reka dukoranye inama turabe ko abavyeyi hari ico bofasha abavyeyi bamaze kubona ko ruriya ruhande rwubatse baratubwira bati vy'ukuri namwe ni mwugara hahepfo hanyuma userukira komite nshingwashure umu engineer aratugirira devi aravuga ati inozenye yotwara ayanganuko turavuga tuti reka rero kare twagiye ku bihumbi 200 baratubwira bati amahera ni menshi tutireka tugabanye tuja ku bihumbi 15 sinavyo nyene tubitange mu migwi tubitange mu matranche hanyuma igice ca mbere guhera mu kwa mbere twaratanze ibihumbi 5 gushika uno munsi twatangishije amafaranga ibihumbi 5 tumaze kumva ko komine ifise umugambi wo kubaka iyi clôture duca tugira tuti rero reka tugumize kuri ivyo 5 mugabo bayatange bose ntazobura icasahiriza kuko nkuko twavuze tuti uko batanze igice ca mbere duce dukoranya abavyeyi tubabwire tuti amahera twaronse naya ubu rero twariko twitegura kugira ngo dukoranye abavyeyi tubabwire tuti twaronse amafaranga ya mugabo wa mugambi wari wateguwe leta yavuze kwifata mu ntoki niho rero mubonye ko haciye hashika ibi bakavuga bati namba mwemwe ishure ntishobora kugira umugambi komine ngo igira umugambi aya mafaranga ni muyasubize rero twe turiteguye gusubiza amafaranga nta mutsi wishibere mubona hari icizere mufise ko iri shure rigiye gukorwa mu minsi iri imbere icizere kirahari barinze batubwira ko dusubiza uburyo bw'abavyeyi kandi abavyeyi bagire batangure kwibako icizere kirahari ariko kare casa ni catakaye kuko iri shure riramaze imyaka 2-3 risakaye mugabo ntibahavuye ngo bashishikare urabona ko atamyanga atanteba atadirisha atamazi atakintu na kimwe dufise mugabo uyu munsi ko batubwiye bati ikibazo turagifashe mu ntoki kandi twari tukizi kandi turazi ko gikomeye twizera yuko kizoja mu ngiro